Ndi umwana wa kabiri mu muryango tuvukana turi 12 ariko nubwo ndi wa kabiri ni James imyaka mikeyi cyane ndinde. Hey y'all, come look at this. Chafado. Atacha na kisho. Wow. Ndi umwana wa kabiri mu muryango tuvukana turi 12 ariko nubwo ndi wa kabiri ni James imyaka mikeyi cyane ndinde. Ikiho kirazi. Avuga arabesha ibyo avuga arabesha kandi ndanarangiye. Aracasara. Ndi umwana wa kabiri mu muryango tuvukana turi 12 ariko nubwo ndi wa kabiri ni James imyaka mikeyi cyane ndinde. Umve. Navukiye mu mazi mba mu mazi ariko unkuye mu mazi ukansubiza mu mazi campa ndiki. Ndi umuntu. Umusengezana wawe jesigaye niyumviriza ko bamuroze Nta bindi narenza. Navukiye mu mazi mba mu mazi ariko amazi ankozeko campa ndiki. Amba bigo. Bavukiye mu mazi kandi gusa uyishize ko cupa wakekwe numva ari ikibazo kabaye Nicaye ikintu gihuza abantu babiri ariko kagira inyungu umwe. Hey y'all, come look at this. Nicaye ikintu gihuza abantu babiri ariko kikungukira umuntu umwe. amahera. Mbona yuko ugenda kwa muganga ukipimisha hama niho ushobora kumenya ingwara urwaye ariyo. Salut bakunzi ba No Repentance TV. Uyu munsi nagarutse muri cya kiganiro cya Check the Mic. Check ndi mukunda cyane. Rero reka ndagusabe ubanze ugire j'aime na commentaire na partage. Utaragira s'abonner, ugire s'abonner uzokomeze ubona n'ibindi ikindi gihe. Rero umana naje. Sawa. Akazina. Ikibazo cyacu nzi. Mfariya ni hamwe. Ndi vera koze. Amaliza Bedwin. Nitwa Jean Désiré Rudakemwa. Ariela. Gilles. Lorca. Nitwa Carmel. Nitwa Beshu. Fise ibibazo bitatu ngenda kubaza. Icambere ndi umwana wa kabiri mu muryango. Tuvukana turi 12 ariko nubwo ndi wa kabiri ni James imyaka mikeyi cyane ndinde. Hey y'all, come look at this. Chafado. Numva atacha na kisho. Wow. Ndi umwana wa kabiri mu muryango ariko tuvukana turi 12 nubwo ndi wa kabiri ni James imyaka mikeyi cyane ndinde. Kiragoye cyo sindabitaho. Ndi umwana wa kabiri mu muryango tuvukana turi 12 ariko nubwo ndi umwana wa kabiri ni James imyaka mikeyi cyane ndinde. Hereretse. Sinzi. Afite nta chance. Kwiza amashuri angahe? Ndi umwana wa kabiri mu muryango tuvukana turi 12 ariko nubwo ndi wa kabiri ni James imyaka mikeyi cyane ndinde. Umve.
कुरो हंसते हो क्या ndi umwana wa kabiri mu muryango tuvukana turi 12 ariko nubwo ndi uwa kabiri nibyo mfite imyaka mikeyi cyane ndinde ndi umwana wa kabiri mu muryango tuvukana turi 12 ariko nubwo ndi uwa kabiri nibyo mfite imyaka mikeyi cyane ndinde Ikigo kirazi. avuga arabesha ibyo avuga arabesha kandi ndanarangiye aracasara ndi umwana wa kabiri mu muryango ariko tuvukana turi 12 nubwo ndi uwa kabiri nibyo mfite imyaka mikeyi cyane ndinde Kwezi kwa kabiri Fevrier. ndi umwana wa kabiri mu muryango ariko tuvukana turi 12 nubwo ndi wa kabiri nibyo mfite imyaka mikeyi cyane ndinde Sinzi kwera. Kuna babiri. Sinzi hano mvugikiye gusa wapi. ndi umwana wa kabiri mu muryango ariko tuvukana turi 12 nubwo ndi uwa kabiri nibyo mfite imyaka mikeyi cyane ndinde akabazo ka kabiri navukiye mu mazi mba mu mazi ariko unkuye mu mazi ukansubiza mu mazi campa ndiki Ndumuntu. uwo musengezana wawe jewe sigaye niyumviriza ko bamuroze nta bindi narenzaho navukiye mu mazi mba mu mazi ariko unkuye mu mazi ukansubiza mu mazi campa ndiki Oui, moi, c'est chaud. ya Le poisson. nawe Le poisson. navukiye mu mazi mba mu mazi ariko amazi ankozeko campa ndiki Umva bigoye. Wavukiye mu mazi kandi gusa uyishize ko cupa wakekwe numva ari ikibazo. kabaye navukiye mu mazi mba mu mazi ariko unkuye mu mazi ukansubiza mu mazi campa ndiki Uba mu mazi gusa bagukuye mu mazi bakagusubizayo ucupa. Ifi. oya pe navukiye mu mazi mba mu mazi ariko unkuye mu mazi ukansubiza mu mazi campa ndiki Ndi umunyu. nice navukiye mu mazi mba mu mazi ariko unkuye mu mazi ukansubiza mu mazi campa ndiki Baza ko ari ifi. navukiye mu mazi mba mu mazi ariko amazi ankozeko campa ndiki umuntu navukiye mu mazi mba mu mazi ariko unkuye mu mazi ukansubiza mu mazi campa ndiki navukiye mu mazi mba mu mazi ariko unkuye mu mazi ukansubiza mu mazi campa ndiki akabazo ka nyuma nicaye ikintu gihuza abantu babiri ariko kagira inyungu umwe Hey, y'all, come look at this.
ndagitahuriye. Ni ikihe kintu gihuza abantu babiri ariko kikungukira umwe? Ni ikihe kintu gihuza abantu babiri ariko kikagira inyungu umuntu umwe? Nawe kinide. Ni ikihe kintu gihuza abantu babiri ariko kikungukira umuntu umwe? Gikungukira umuntu umwe. Abagenzi canke si. Ni ikihe kintu gihuza abantu babiri ariko kigira inyungu umwe? Ikintu gihuza abantu babiri. Abantu bashobora guhura dufate bari nko mu matati. Mugabo umwe atsinze niwe acagira inyungu. Ni ikihe kintu gihuza abantu babiri ariko kagira inyungu umuntu umwe? Gihuza abantu babiri kagira inyungu umuntu umwe. Sambu. Ni ikihe kintu gihuza abantu babiri ariko kikungukira umuntu umwe? Ni ikihe kintu gihuza abantu babiri ariko kagira inyungu umuntu umwe? Ni mariage. Urakoze cyane. Nawe murakoze. Kabaye. Ni ikihe kintu gihuza abantu babiri ariko kikungukira umuntu umwe? Amahera. Mbona yuko ugenda kwa muganga ukipimisha hama niho ushobora kumenya ingwara urwaye ariyo. Ndagarutse muri wa mwanya aho twumva inyishu z'ibibazo byagiye birabazwa. Ikibazo ca mbere, ndi umwana wa kabiri mu muryango ariko tuvukana turi 12. Nubwo ndi wa kabiri nije mfise imyaka mikeyi cyane. Ndinde ndi ukwezi kwa kabiri Fevrier gufise 28 jours canke 29, bisiguye ko niko gufise iminsi mikeyi cyane mu mwaka wose, mu mezi yose 12. Akazi ka kabiri, navukiye mu mazi, mba mu mazi ariko umwe mu mazi ukansubiza mu mazi campfa. Ndiki ndi umunyu. Umunyu turabizi twese ko uva mu mazi, rero usubije kandi mu mazi ucuyonga, urumva ucupfa. Rero akabazo ka gatatu inyishu yako yari nico ikintu gihuza abantu babiri ariko kagira inyungu umuntu umwe. Inyishu yaco yari nta gihari, kuko nta kintu gihari cohuza babiri amagiri inyungu umuntu umwe. Rero wakoze cyane kubana natwe muri kino kiganiro. Ndakeneye amakomantere menshi, ndakeneye nawe kumva ingene bari kuvyishura yaba ariwe n'abajije. Rero komeza uryoherwa na check the mic yacu. Ciao ciao.